Hola, hola, yes, bakunzi ba Peace International TV mumeze gute? Ndi Moses Angelo. Twama tubaha ibiganiro bimeze neza, ugwaruka tukaruha ijambo mu muziki mu tugenegene, eka n'abandi bose bafise ivyiyumviro turabaha ikaze kuko Peace yaje kugira ngo mwese bahe ijambo. Ati rero no munsi bimeze gute guys? Murabona isi ahantu igeze uyu munsi intambara. Mutumva intambara Irani, Israel, Amerika batera ibisasu hiyo ugasanga n'ibindi bihugu byo mu kigobe c'abarabu biriko birategwa za Dubai. Kumbure nyimba mukurikira makuru na nkeka yuko mumaze kumva ibintu nk'ivyo. Ariko rero tugaruki ku buzima bw'abarundi bene wacu. Ba basore inkumi bagiye kurondera ubuzima kugira ngo barabe uko bobaho bakava ngaha bakajayo. Mbega uyu munsi abarundi babaye yo hariya vyifashe gute? Izi ntambara hoho ingaruka zavyo kuri bo vyifashe gute? Niyo mpamvu rero twabazaniye umusore yari amaze imyaka irenga nk'ibiri gato ari i Dubai ari hakorera, ariko yaherutse kuza. Akimara kuza niho intambara yaciye itangura. Rero twamuzanye kugira ngo atwiganire byinshi, atubwire muri make ukuntu bimeze uyu munsi. Kumbere nabo bavugana. Ndamuha ikaze. Umeze gute man? Salam bro. Navuze menshi cyane. Urakomeye? Ndashima. Ndabona freshere ni zose mutaba. Buke nyene. Unizaba diaspora. Turashima Imana ariko bija hose. Mbega ujya hajya iyo bavuze diaspora bashatse kuvuga. Kuri jewe ko ndabitahura jambo diaspora ndayifata ko ari umuntu ababa mu mahanga. Ababa mu mahanga niko ndabifata. Abayo. Yeah. Apana wa wundi agenda mu Rwanda akacagarukya wa mbere. Ubusanzwe urafasha uragiye mu Rwanda imisitatu uragarutse. Uri ingenzi. Wewe uri umuturiste babita abaturiste. Ubugiye gutembera ubundi. Kabisa tudatevye rero. Waheruka i Dubai. Mbega haho Dubai ni igihugu n'umuji? Twe tumva ngo Dubai nkano bagiye Dubai ni igihugu n'umuji. Ubundi Dubai n'umuji. N'umuji mweta igihugu cayo bacita ni leta zunze ubumwe z'abarabu. Ariko Dubai n'umuji bayita capitale économique. Capitale économique ni nkukumva Bujumbura na Gitega. Rero Dubai ni nkuko kwa Bujumbura. Kandi numva ati ngo ubu ngo ari quartier ngo y'abarundi gusa ngo uvuze ikirundi ngo bakumva 100%. Ushitse Dubai unuvuga ikirundi ngo zimire. Bas tubwire none ubuzima bwa hariya bwifashe gute? Urabona hariho benshi bagiye no mu nyuma zawe, ariko ugasanga bamwe inyuma y'amezi 3 baragarutse, abandi bariyo barihanganye bakaguma bidoga. Iyo myidogo twumva nivyo koko iriyo? Aho benshi bavuga ati ngo ntitwaye tuzi ko ubuzima bwatuzanye no ari ubu nyine tuhasanze. Ubundi bavuga ngo nta mwonga uburi sato ibitahitswe. Ubundi nkuko bisanzwe nta hantu na hamwe hatabura imyidogo. Burya ubuzima kw'isi yose ni bumwe, isi yose ni imwe. Nta na hamwe uzoshika ngo ubure gusagoringa ubura ama challenge. Ariko si kimwe n'abantu bajaza Europe. Nico kimwe bro. Nico kimwe aho bitandukaniye. Abantu bariko baja Dubai kuba bariko baja yo ku bwinshi bariko babishira ku ma réseaux sociaux cyane bigatuma mubimenya. Ariko ubundi nabajya bari za Europe bari za hehe nabo nyine barastrugglinga ama challenges barahura nayo. Ariko reka mvuga ati bobo barazi comment gérer la situation, barazi kuntu bace bavyifatamo ntibabishira ku ma réseaux sociaux cyane nkuko turiko turabibona ku bantu bari Dubai cyane. Nukuvuga yuko rero ivyo benshi bavuga ati ngo ni yashu ni hatari ngo ivyo wahemerewe sivyo wasanga ikiyede ca hatari turaturagara. Sivyo canke n'ubunebwe? Ku ruhande rumwe reka mvuga ati n'ubunebwe. Ariko kandi ku rundi ruhande reka mvuga ati n'ukuri.
mu bisanzwe mm, Dubai, umuji wa Dubai benshi bakunze gushitsa igihugu, ariko igihugu ca Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni igihugu kiri mu butayu. Iyo igihugu kibaye kiri mu butayu canke se ahantu uri mu butayu, bisigura n'ahantu hashushe cane, n'ahantu ata mvura igwa. Imvura uzibona rimwe canke kabiri mu mwaka. Rero kubw'ivyo, kubera ubwo bushuhe buri hariya, buratuma ubuzima bumera nk'ubugorana ukuntu, kubera abantu benshi tujayo atari ico kirere tumenyereye. Bigatuma ibintu bigorana bitandukanye. Wavuze ngo ntituvyumva ku hariya za hehe, nabo barahura navyo, ko nabo barahura n'ubukanye bwatari, nabo barahura n'amaneje. Niki rero ubwo bushuhe buba buri hariya ni ibintu bisanzwe n'ikirere, ariko iyo uhabaye igihe uragenda uramenyera n'ibisanzwe cane. Ni nk'uko umuntu ashobora kuva ngaha akaja i Muramvya canke akaja hehe, haba hakanye gose, ariko iyo umaze kuhamenyera buke buke urumva hari benshi bavuga ati nukuri vrema twikorera amazima ni hatari kabisa. nta kazi na kamwe gahari kataruhisha. Hama mu bisanzwe kuvuga ngo ikiyede, ubundi bivana naho uba washikiye, bivana n'akazi uba washikiye. Urumva iyo ushikiye mu kazi k'ikiyede niko ukora, kandi bica bigusaba uyadapte muri ako kazi. Asha twatwawe no kwidondora ngira n'abadukurikiranye bazi ngo turi kumwe nandi. Aya bakunzi ndazi ko muvuga ati uyu muntu gabasha ko tutamwumva izina no wahe twagiye ngaho babwira uwari, kuko ndazi ko subwa mbere dukwana ikiganiro. Abadukurikira bari bukadukurikira ikiganiro ca Green Card navyo baravyugaye. Yewe ni hatari. Haba ku mazina biswe n'abavyeyi, nitwa Niyogusenga Gerson, ndi imfura mu muryango w'abana 6, ndi umwana wa mbere, ende nkaba nkiri umusore. Ukaba ukiri umusore? Nkaba nkiri umusore nkicirondetse. Ukirondetse cyangwa uriyangaje sinzi. Yes. Ubwo rero nyuma y'igihe c'imyaka 2 uriyo, uvuze ati uraje muri vacances gato nyuma yo kuhashika ibitero vya Israel na Amerika kuri Iran biba biratanguye. Ubu aho muvugana vyifashe gute hari? Kandi azi ko wari mu gusubirayo ariko bitakunze kuko ikirere cugaye. None ubu aho muvugana kumbura ababosi wumva makuru bimeze gute? Gushika ubu benshi mu bo tuvugana ndumva ko batuje, benshi muri bo baratuje, ariko hariho na bamwe bafise ubwoba. Abo bamwe batuje, hari n'abandi bafise ubwoba, bavuga ati ibi bintu biradukanga, ubundi intambara si nziza. Bavuga ngo intambara irasambura ntiyubaka. Rero hari abantu bamwe bashobora kumva igisasu kiguye, bamwe bakagira ubwoba ngo bashikire, canke abandi bakabibona bica hejuru. Ariko benshi muri tuvugana bose bakubwira ko biguma bibaca hejuru birengana. Ibisasu, amadrone, demisile biguma zica hejuru yabo zirengana. Abandi benshi muri bo nabo bakavuga yuko n'ubuzima bwazimvye, juste ibintu vy'ibiribwa, ibifungurwa birazimvye cane, kubera ko urabizi igihugu co mu butayu hariya ntikirima, hariya ntibarima, ibintu vyose niba vyavuye ahandi hantu. Rero apa ikibazo y'ibintu bizimvye, hariho na bamwe bambuye ko ubuzi babuhagaritse, kandi hariho n'abandi bakomeje ubuzi. Rero situation nuko imeze. None amakampuni baba barimwo bamwe nagira ngo niyo ashaka kubamenya mu gihe habaye ingorane nk'izo. Ubundi ico ni ikibazo c'igihugu. Amakampuni yo icabafasha nuko kuguma donc kubandanya ibikorwa, iyo mubandanya ibikorwa, kubahemba, nayo ivyerekeranye n'ikibazo c'intambara, uko ico kiba ari ikibazo c'igihugu, kiba ari ikibazo c'amakampuni. None ubwo ntabwo bakumbere bafise yuko umunsi hamwe intambara zobandanya bwoca ugasanga amakampani aravuze ati vraiment reka mutahe, kuko turabona yuko ibintu biguma biba nabi.
oya oya ivyo ni nta bwoba buhari kuri ico Mm. kuko iyo ata kazi gahari muca muguma ngaho nuvuga nta kazi muba mufise nyene muca muryama mukarindira yuko kandi ntabwo ivyo uhembwa bintu biturura hariyo amakampuni amwe aguhemba. akomeza kubahemba Mm. nk'uko bisanzwe n'ayandi makampuni utakoze uba utakoze bisigura yuko ata kintu na kimwe uri buronke Mm. ego kumva kumengo ntivyoroshe gabasha. ubundi bivana nyene n'aho uba washikiye Mm. bivana n'aho uba washikiye nkuko nabitangwe ndabivuga ama-challenge aba henshi atandukanye rero uko uzosanga ngaha tubayeho siko uzosanga nk'iwanyu mubayeho canke kwa runaka Mm. canke kwa kanaka siko uzosanga mubayeho ni ukuvuga bivana n'aho uba washikiye ivyo bica bivana na organisation ya kampuni uko iteguye Mm. ego None buriya barya abantu usanga bamara 3 mois akaba aratashe ngo bamwe ngo bafashwe n'igipolisi, none birya bintu biva kuki? bo gushika ubu i Dubai canke se muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ubundi abantu bamwe bamwe baratwarwa no gushika bataronse information zikwiye Mm. ugasanga urashitse nk'ahantu canke se muri kampuni wishizemo ivyo wari witeze sivyo ushoboye kubona Mhm. nk'akarorero hariho umuntu ashobora kukubwira ati ingo uzoshika ukora akazi ka delivery nuvuga uza uraderivaringa utanga nk'ibifungurwa Polinisa ahantu. sinzi Yeah. n'ivyuko. Hama washikaho ugaca usanga wewe wagiye mu mutwe wamaze kwiyinforma canke se wamaze kwiyinstara yuko ugiye gukora ako kazi ka delivery hama washika ugaca usanga ushikiye ku gipawa ibintu birakugora kwiyakira benshi rero wumva bataha nyuma y'ico gihe nababa bashitse bagaca batoroka amakampuni baba bagiye kubera ko baba basanze information baronse bari baziga zitandukanye n'izo bahasanze komsa bigace bituma bashobora gutoroka amakampuni benshi rero maze gutoroka kampuni ikuripotinga muri leta ikavuga yuko watorotse atari huri rero muri iyo mu gihe atari huri ico bo baca bakora maze kukuripotinga igipolisi nico gica kikurondera kuko urumva nta cangombwa uba ugifise igipolisi rero kikurondeye gica kigufata gaca kigufunga ukabura uratashe muri ubwo buryo. None ko hari bamwe twumva ati ngo amaviza ngo arahera n'ingoga, bombere bagiye kuri visit visa, birya nabo biba bimeze gute? Canke ngo badakorera amakampuni ngo bakore ngo biginga ngo nabo ngo bahembwa ngo inoti nini, birya byose nivyo cane? Ubundi hariya gushika ugiye kuri visit visa mu bisanzwe iyo ugiye ahantu ugiye kuri visit visa ni ukuvizita muri make ni tourisme ugiye gutembera nabwo uba ugiye gukora rero visa ziba zifise ikiringo runaka zizohererako rero mu gihe ukomeje kuba muri ico gihugu ico kiringo kikaguherana uba wamaze guca ku bintu n'amategeko no kuvuga nta cangombwa uba ugifise ucugwa muri overstay babita bakariwari abantu bari muri overstay bakoze gukoresha ijambo mu kariwari no kuvuga maze kuba uri wabaye waguye muri overstay bisigura ko atacangombwa ugifise muri iyo ka rero polisi igufashe ubugiye hama ku bantu bavuga yuko baba bashaka kwigenga ngo bikorera ivyabo ubundi ahantu hose nkuko nabwiye haba amategeko bafise amategeko yaho ni ukuvuga we mu gihe vyiswe ko ushatse kwigenga ni ukuvuga bisaba yuko uba uri sure yuko ufise ubwo buryo bwo kwibeshaho wenyene bisaba ko ufise ubwo buryo bwo kwibeshaho wenyene kuko biragusaba kugira icangombwa c'iwawe ico naco kizimvye cane n'ibintu vyerekeye n'akazi n'iki biragusaba kwirondeza ukirondera akazi donc ukimenya mu kirundi dukunze gukoresha akajambo ukipapa ukimama rero muri iyo mu gihe ushatse kwirondera ivyo bisaba making sure yuko ufise ubwo buryo bwo gutuma ubaho koko Yes, rero nk'umujene uri muri benshi bariko bariruka muri ivyo bihugu,
urabona igihugu kiwewe kizohungukira iki? Bo ubundi gushika ubu nk'uko turi mu mbona kazoza y'ibihumbi 2040, igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere, sibwo nimba ntihenze. Ego bo ubundi iyo urwaruka ruriko ruragenda cane canke se ruja kurondera ubuzima n'akarusho cane ku gihugu. Igihugu kirahungukira amafaranga mvamakungu, igihugu kirahungukira iterambere, kuko bavuga kuva na kera abarundi bamye ari abanyabwenge baciye umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Rero nimba aha waruzi yuko inzu ya mbere ndende ari ya nivo 9 nk'akarorero, umaze gushika hariya ukabona inzu ifise nivo zirenga 100, urakura mu mutwe uravuga ati why not, iki kintu natwe kirakenewe gushika mu gihugu iwacu. Rero nakarusho cyane ku gihugu, bwa mbere na mbere niyo experience no kubona aho ibindi bihugu bigeze tukavyigirako, ariko kandi n'iterambere kugwaruka, kuko urinze ufata decision yo kwavansa no kubona yuko aho uri kuraronka canke se ushobora kuronka akantu canke se uburyo busumba ubwo wahora ubona aho uri. Yes, rero turangiza ikiganiro, nizihe mpanuro uha ugwaruka ruriko ruritegurira kuja muri ivyo bihugu kugira ngo kumbure bagenda aho bazi ntibazokwisange bariko baragwa mu mitego nk'iyo, canke kumbure bakitwara nabo ugasanga barirukanywe mu buryo batari biteze? Murakoze cyane, n'ikibazo ciza cyane gose kandi kiri très important. Ni ukuvuga urwaruka buriko rwitegura kugenda, icambere na mbere mpanura urwaruka muri rusange, tureke gukenera ibintu vyihuta gose. Nimba ushoboye kuba wo kwitegura, uraronsa ubwo buryo, uraciye nko mwishira hamwe n'akarorero riragufashije, urashitseyo, uratanguye akazi, shikayo hamufokasinge nako kazi, kuko niyo contrat uba ufise contrat niyo company, gumana niyo company. Nimba mu gihe wagiye, donc I mean mu gihe uba wagiye ugiye muri company, gumana niyo company, korane nayo, hamuheze contrat. Nyuma ya contrat rero uce uraba ubundi buryo bwawe woshobora kwigwanako, canke se mu gihe ubona yuko udashoboye kubandanya na contrat na company, saba cancellation. UAE ni igihugu kigira ku mategeko pe, saba cancellation. Iyo usabye cancellation, iyo company muravana mu mahoro, hama ugashobora kuba woja gukora ibintu by'iwawe ushaka. Ariko ikibazo abantu ugaruka kwinshi rukunze kugira, urashika hariya ugasanga we ntugishika uno munsi, urashitse muri iyo company, dufata nk'akarorero urakora uhembwa ico 1000 c'amafaranga ya hariya, hama washikayo ugacuhura na jewe mazeyo nk'imyaka nk'ibiri, nk'akarorero ugasanga mpembwa 1500, ugaca wumva yuko wewe wari ugishika nawe ushaka gushika uhembwa ico 1500. Ico kintu kirakunze cane kwafekta abantu, urwaruka rwinshi ruba ruko rurashika hariya, kuko bashaka ibintu vyihuse mu kanya gato. Niho benshi bamwe biva kuri ubwo kuntu, ugasanga bamwe batorotse mu company, ugasanga abandi bariko barikorana, ugasanga ibyangombwa navyo bafise kubera ico kibazo. Rero ndahano urugwaruka, nimba ushitseyo ukasinga n'akazi muri company uburimwo, hamurindire contrat yawe ihere, hameje contrat ubane na company uburi ku mu mahoro. Mu gihe utayishimiye, ama mu gihe uyishimiye, komezanye nabo, ubwo nawe uzoba uri kuratera imbere. Wow, reka wenda gushimire cyane Jason ku mpanuro kumbura duhaye. Mu kirundi bavuga ati bibwirwa benshi bikumvwa na bene ivyo, mwamaze kuvyumva. Yes, rero tugushimire cyane, twizera yuko kumbura ibintu bizogenda neza mu mesiri imbere. Cyane gose, twizera ko ibintu bizogenda neza, turizera kugwaruka gose ruri hariya mu myaka iri imbere, ruzoza ruteza imbere igihugu cacu. Ndabona bamwe barabitanguye,
ndizera ko imbere ari heza cyane kugwaruka mbere no mu gihugu no ku gihugu cy'u Burundi muri rusange. Ya nuko rero bakunzi ba Pia TV mwamaze kuvyumva tugeze ku musozo w'ikiganiro mugire share mugisangiza n'abandi kugira ngo babumve buno butumwa mugire commentaire y'ibibazo byose kugira ngo tuzo bibashikirize biri kumwe n'inyishu mwari kumwe na Moses Angelo bye bye.